kuvuga ngo nivo iri hasi yabo mu bisanzwe Big Green nabo nyene bari baje biteguye kandi urukino mwabonye ko ngari bigoye gusa tactique ya kocha dukoresheje muri nondwi twayiteguye neza vraiment zero gusa bacari byinshi kandi tafise ikibazo murabona ko kurane gubusatiriza ari ngorane baguma bagwara n'ubu twe tukisha umukinyi numero 9 atari sangwa hari akina nukuvuga ko rero sivuga yuko ngo tumashize zose zitsinda oya ahubwo tugiye kubana yadukosora kuko turaronka amakaziyo menshi imbere y'igori tugahusha rero tugiye kandi kubana yadukosora kugira turabe yuko izi nkino zisigaye twaronka amani manota bo haracari kare mugabo urumva ndiko ndaraba umukinyi wa mbere afite ibitsindo byinshi ashobora kuba asumbya muri uyu mwanya ibitsindo bine Freddy rero Freddy uko ndamubona afise impano ariko nibaza ko ataranyemeza neza 100% kuko aracamwe umwanya akananirwa canke agashyiramo ubufinya ariko nibaza ko misi yose ko turi kuri entraînement naba namubwiye yuko reka ubufinya Kanda baramutse cyane mu mesi bakunzi b'igano ca Rinox Sport birumvikana ko twamaze kwadushika kuri stade Runani ariko harabera urukino rw'umugwi wa Rukinzo Football Club abaje gutsinda umugwi wa Big Green maze mu rukino rw'indwi gira 11 mu igano kuri igihugu Primus League kandi turi n'umwe mu bakinyi umugwi wa Rukinzo mu gusanze wegukira igipolisi cy'u Burundi ariko n'umwe mu bakinyi bitwaye neza ku rukino rw'uno munsi karamutse cyane ugira kunidondera bakunzi b'iganiro Rinox Sport ndabaramukije bakunzi ba Rinox TV ku mazina yanje je nitwa Nakirutimana Freddy nkaba ndi umukinyi wa Rukinzo FC. Yes Freddy mu rukino rw'uno munsi je kwitwara neza novuga ko natsinze ibisindo bigera kuri 2 mbe nakaye kabanga wakoresheje cyangwa n'umugwi wa Big Green maze muri make novuga ko nivo yabiri hasi cyane bo sikuvuga ngo nivo iri hasi yabo bo mu bisanzwe Big Green nabo nyene bari baje biteguye kandi urukino mwabonye ko ngari bigoye gusa tactique ya kocha dukoresheje muri nondwi twayiteguye neza vraiment. Yes nuko gutsinda ibisindo bigera kuri 2 double mbe ni double zinga ukoze mu mateka yabo bo mu cicaro ca mbere ubu ibaye double ya kabiri match ya Olympic Star ni ya Big Green. Yes match ya Olympic Star ndetse na match ya Big Green kwije ibitsindo bitandatu novuga ni imipira ivamwe ibitsindo igera kuri ibi nivuga uruhara rw'ibitsindo 8 mu nkino novuga 11 umaze kubukina mbe Freddy twitege kubona mu shusho ya top scorer w'umwaka uza ego inshallah bye uriko araba equipe muri kumwe kano kanyona yuko kufatanye mufise bishobora gukunda gutanga icizere ko Fred ashobora kuba meilleur bite ego uriko araba buryo muhagaze equipe ya Rukinzo twitege gutahukana igikombe cyo mwaka no mwaka gusa muri ako kanya sabira goye gusa turiko turitegura nyene ni gihe kitagenda neza muri equipe ya Rukinzo niba gihari atayibanga utubarire kubaza kocha vraiment match ikurikira mugiye kwitegura gute twongere kubona Freddy mu yindi shusho cyangwa ni Freddy n'ubu tugiye kubona bandi yatsinda ni je vraiment shusho ni ganyene tugushimira cyane turiko n'umumenyereza mu wa Rukinzo novuga no kuri stade Runani neza na neza mu ntara Bujumbura yagutse ku rukino rw'indwi gira 11 wakoroza umugwi wa Rukinzo Football Club mu gusanzwe gukira igipolisi cy'u Burundi aho wajeje gutsinda umugwi wa Big Green maze ibitsindo 3 kubusa kocha ndagufelicite. Merci beaucoup. Yes kocha ni akaye kabanga mwakoresha ni kintu mwarushije umugwi wa Big Green maze ikintu twarushije no munsi twaje tudetermine kuko tumaze inkino zibizo dutsindwa rero no munsi twateguye gukina nka finale. Gutsinda ibisindo bibiri mu gice ca mbere mu gice ca kabiri mukaza gutsinda igitsindo kimwe iboneka yuko novuga equipe ya Big Green yaje kuba mu minota nka 15-20 igice ca kabiri yaje kuba igerageza kurondera igitsinda ariko nako nivuga muri equipe mu minota 25 ni equipe isa nk'iya barushije novuga gusatira nkuko mwakomora bikura cyane mu gice ca mbere ubwo nike kintu cahindutse mu gice ca kabiri cyashaka gukundiye mu gice ca mbere mu gice ca mbere nagerageje kubwira abakinyi ko twateguye yuko tubakinira pressing yo no kuvuga ko tuza kubabuza gukina tubasatire miwabo maga turonka ibitsinda rero abakinyi bacakoresha ingufu zinshi bituma turonka nizo debi hanyuma umurazi yuko umubiri nawe rikomeze bageze igihe baruha kuko bakoresha ingufu nyinshi mu gice ca mbere. Yes kocha novuga yuko intsinzi y'ino munsi kuri Big Green novuga muje gutahukana ivuze iki kuri equipe ya Rukinzo mbe tuvuge ko ari equipe ya Rukinzo giye gutanga urugendo rushasha rwo gutsinda ama match canke nubundi acari byinshi byo gukosora byo gusaba acari byinshi kandi tafise ikibazo murabona ko kurane gubusatiriza ari ngorane baguma bagwara n'ubu twe tukisha umukinyi numero 9 atari sangwa hari akina nukuvuga ko rero
sivuga yuko ngo tumache zisigaye zose tuzitsinda oya ahubwo tugiye kubana yadukosora kuko turaronka amakaziyo menshi imbere y'igori tugahusha rero tugiye kandi kubana yadukosora kugira turabe yuko izi nkino zisigaye tworonka amani manota Kocha novuga kuri Destema niriho novuga waramweretse isi abenshi bataramumenya kumbura hagiye araca novuga yuko ntazina yagira novuga yaronse ndetse na visibility kuye nkuko yaronse muri equipe Rukinzo ndetse n'uwitwa Edini mubona novuga niyo babaye ba top scorer muri myaka 2 irangiye migango rikuru ry'igihugu uno munsi umukinyi umusore wawe ndavuga Freddy aje gukwiza ibisindo bigera ku 6 assists 2 tuvuge yuko kwizera kandi kubona umwe makinyi atsinda ibisindo byinshi aca mu novuga ava mu mugwa Rukinzo Football Club bo haracari kare mugabo urumva ndiko ndaraba umukinyi wa mbere afite ibitsindo byinshi ashobora kuba asumbya muri uyu mwanya ibitsindo 4 Freddy rero Freddy uko ndamubona afite impano ariko nibaza ko ataranyemeza neza 100% kuko aracamo umwanya akananirwa canke agashyiramo ubufinyi ariko nibaza ko misi yose ko turi kuri entraînement nabana mubwiye yuko reko ubufinyi mu gihe azoba yabiretse ubufinyi arashobora kuzana agakora byiza mwaka uheze seziheze Abdi nyene yari imbere ya Edi n'umukinya kina Musongati ibitsindo birenga 5-4 ariko mwabonye ko phase retour Edi yaraje kandi arabasumbye cyo kimwe na Deste agwana na ba Kesi muravyibuka na barambaramba ariko yarigeze yarangije ari wa mbere muri ivyo sinovuga ngo ndahevye Freddy ndamukweka amaboko ashobora kuza kandi agakora vyiza tumusabira gusimana imufashe mu ibihe vyiza ntazogira ikibazo c'imvura ihangiro ry'umumenyereza Miburo Aboubacar uno mwaka mu Rukinzo niri ihangiro ryanje nukuwaza icambere cyo nyine nkene yuko abakinyi banje bamenyerana kuba kiri bato hamase zikurikira turako tokira vyiza ariko n'ubu mwe mwandi ko nabivuga hamwe Imana yotufasha ikaduha igikombe kimwe mu bibiri je bari vyiza urabona ko equipe ziko zadusiga za mbere ariko na niko bashimye kuri igihugu nako tukirose nico tugwana yuko natwe twarabonye inyungu yo kurira indege canke yo kuja gukina competition yari coach umaze kubusoka kenshi uri kubona umugwi wa Rukinzo niki kintu novuga wize mu nkino amaze kubusoka novuga zo kumugabane novuga wa Africa ndavuga CAF Confederation Cup kuko umwe wamenyereza amaze gusoka katari gake ni yatandukanye abonye ku migwi hani wacu niyo hanze mbe niki kintu wize kuburyo ni wagirirwa amayi gukongera gusohoka tuvuga ati Miburo Aboubacar umwe wamenyereza biza kaza kandi gakosora nova mu nkino zigira kabiri icambere kiyo cyafashije cyane ndiko ndakina n'umugwi wa Sfaxien ndibuka ko wari umugwi dukiniye w'amashizi 2 nabaye oblige yo kwiga ukuntu ushobora kukina nzibira ntakaje umupira nzibira kugira sinankese ibitsindo vyinshi rero mu mwisi nawe uri kuraraba atari match imwe yaduciyemo ya Musongati kweko dufite ikibazo ca Viki nakim ubu uri kurabona yuko abakinyi b'inyuma bakwiye sindiko nankese ibitsindo vyinshi rero ico nico kintu kambere niyungutse muri competition agiyemo ikindi naco narungutse kumenya gukina counter attack kuko ngiye nya mubangutsi ishobora gushika mu igori byoroshe umanya mutoye cyane yes kocha nuko nake kajambo shikiriza canke nk'icizero remesha bakunze mu gwa Rukinzo ndetse n'abakunzi b'inkino muri rusange po cyo no bizeza nuko turashaka ko turubaka umugwi nabana bato umwana muto yararyoshe aroroshe kumva mu gihe gitoyi nibamara kumenyana na gose ndabona n'ubiko biraza kohezi kamara kuba cohesion ndabizeza yuko bazokora vyiza ndetse bo kwihangana naturi banza bibi hari igihe tuje mu bihe vyiza Inox Sport bashime cyane namwe mwakoze